Inshuti bakunzi b'intara ya Gitega turamutse tongera tubaha ikaze. Inyubako zubatswe hadakurikijwe amategeko Igitega ngo zitegerezwa kubomorwa. Ikiringo cy'iminsi 2 nico cahawe abubatse muri za metero 6 zo ku nkengera z'amarabara y'ikaburimbo mpuzantara bataribomorera bwa ibomore kugushaka kwabo aho n'abadandariza mu makioske inyuma y'isoko n'amakioske afatanye n'amazu abantu babamwo ndetse yafatanye n'amabaraza y'izindi zo mu gisagara ca Gitega bahawe ikiringo cyo gushika itariki 31 mu kakaro umwaka wa 2021 ngo babe bimukiye kudandariza mu bindi bibanza vyemewe. Iyo tariki akaba ari yatanzwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cyambere rusange hamwe n'umutekano ngo izigere vyavuye mu nzira. Ivyo bikaba vyashikirijwe na buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona aho kuri wa 2026 mu kakaro 2021 ari kumwe na musantere wa commune Gitega Jacques Nduwimana bishikira kwirabira aho igikorwa cyo kubomora amazu yaciwe ko imisara bitukura n'umugwi w'abahinga batowe mu bisata bitandukanye by'abahinga bajejwe vy'inyubako washizweho mu gisagara ca Gitega biriko biragenda. Muri rusange aho barongozi bashimye intambwe ico gikorwa kigezeko buramatari w'intara ya Gitega akaba yaciye hamagara abataribomorera kubibomora vuba abafise ibibazo nabo abasaba kwegera igisata kijejwe inyubako Igitega mu maguru masha. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye ntibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi murakoze.